يحزين وكان الله غفورا رحيما. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nahuye nawe mwigeme uyu munsi, sinari nzi yuko kumbura tuja kuganira ku bijanye n'inyambaro kumbure Imana iba yemerera kandi ikundira abigeme canke abagore yabahitiyemo kuko niyizi impamvu yabahitiyemo iyo nyambaro. Inyambaro rero ahantu dushobora kuyisanga haba muri Qur'an no muri Bibiliya iriyo. Nta nyambaro muri Bibiliya nta na hamwe Bibiliya yemerera yuko umwigeme canke umugore yofata urugendo atitubitse, atambaye umwitwikiro. Ariko kubw'uko hari inyungu abantu benshi babironkeramo iyo umwigeme canke umugore agiye atambaye iyo ntuzenya, uwo mwitwikiro, abenshi barabinyegeza ko biri mu bitabo vyeranda kuba umwigeme canke umugore ataruhusha afise bwo kugenda amenya ko iyo ugiye utitubitse ubugeni uburi amenya. Niko bivugwa, ko vyavuzwe n'Imana, ntuba wambaye. Nuko aha muri Timoteyo wa kabiri, Timoteyo wa mbere igice ca kabiri akarongo k'8 gushika k'9 niho Imana ivuga gutya ati: nuko ndagomba ko abagabo basenga hose batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari, kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendana isoni, badahugumbwa, kandi badashadisha gutsiba umushatsi canke inzahabu canke imaragarita canke n'impuzu z'igiciro kinini. Aha rero turabona ko abakenyezi, abagore bategerezwa kwambara imyambaro biberanye, kandi badategerezwa gutsiba imisatsi yabo. Kandi impuzu bambara ntibambare iz'ibiciro. Hambavu yo kutambara impuzu z'ibiciro binini, umugore abwiriza gusenga. Kandi mu Bikorinto ba mbere karongo ka 10 ca 15 karongo ka 5 gushika ka 6 batubwira ko ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni. Yasenga niyavugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe
abawuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa, nk'uko bomumwa igipara. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe, bamukerere n'umushatsi. Namba ari biteye isoni ko umugore akerebwa umushatsi canke kwamobwa, niyitwikire mu mutwe. Niyitwikire mu mutwe, kuko ni itegeko ryatanzwe n'Imana. Nimba uvyumvise ntubifate mu minenegwe, ntubikore kuko uvyishakiye, ahubwo ubikore kubwo icyubahiro Imana yawe, mwigeme nawe mugore, ukaba utinya ibihano by'Imana yawe, wirengagize guhinduka kuva ugishikiriwe n'ubu butumwa, ukavyirengagiza. Ibihano by'Imana baravyegereje, kibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona, ko kenshi dukunda guhishwa canke mukunda guhishwa kubyo Imana canke kubyo Imana yabujije abarongozi, mu gihe babivuze, kumbure abo barongoye boca bava ari nko mu rusengero rwabo canke mu ikoraniro ryabo. Ariko kuki Imana ikunda ivuga kuri, yerekana ukuri, kuko ibihembo bigaruka kuri irya mvuga kuri. Ubuzima bwo ku isi twobwirukangako cane ngo duharanire inyungu mu kuzimiza abantu. Oya, vyiza wabwira ukuri, hama wowe wubake inzu ya akhera. Wari uzi ko ubusambanyi bugwira biturutse ku myambaro mbi abigeme baba bambara canke se abagore baba bambara? Biratuma nk'umuntu akubonye aca yifuza gusambana, bivanye n'ingene uba wambaye wewe mwigeme, we mugore, bivanye n'ingene uba wambaye n'inyambaro wahisemo kwambara. Ariko kandi ukaba uzi ko byabujije. Burya rero niyo mpamvu Imana yabibujije. Kuba yarabibujije yari yashatse kugira ngo ubusambanyi ntibube ngaha muri iyi si, nk'uko yari yarabibujije mu Malewi, yuko umukobwa atoja ahabona, tuba tumushira ahabona, kuko ngo bamugireho imaraya, kuko atuma haba kwandukirwa, isi kandukirwa hamwe, bose baca baba imaraya bagacika abasambanyi. Niho ngaha ushobora kubyirinda, kandi byaba byiza byirinze. Ngaha muri Matayo 5:27 gushaka 29, kugira ngo umuntu arokore nafsi yiwe, umubiri wiwe, kugira ngo arokore nafsi yiwe n'umubiri wiwe, byaba byiza iyo bikurikira abyirinze. Ngaha muri Matayo 5:27-29, Yesu Kristo aravuga ngo, mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane,
acagira akatubwira ati ariko ndababwire yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore uritekure. Vyokubera vyiza gupfa ijisho ryawe rihumye, hako umubiri wawe utagwa muri Gehinomu. Abagabo natwe rumva tuce twirinda kuza tubonye yagize uwo mugore atumva kuba waratahuye ko kumbure gufata kwambara kichwa wazi utatitwikiriye, maze gutahura ko muri ico gihe Imana yabibujije, ukamubona umuntu yabikoze ivyo bintu nyene, ukabona yambaye amamini jipe utotopo gutyo, kubera ijisho ridafise umupaka. Raba ukubitije ku rugo, ntusubire kuranga uhereye, oya cubireka. Ko kenshi na kenshi iyo umugore yambaye akikwiza ntatuma aho haciye abagabo bamubonye bibagora, bigatuma basambana nawe. Amenye ko iyo umugabo abonye umugore, ubugabo bugaca buvyuka, aba yahejeje gusambana nawe. Irinde kurabaraba imizigo y'abandi, burya abagore n'ibiremwa bibi, ibiremwa by'ibibazo, ibibazo ku mugabo. Idoti kuvyirinda kubaraba, kuko iyo kurabaraba muri uyo mwanya wewe umubonye ukacumwamo Yesu ubusambanya nawe. Yarakunda kuvugira mu biganiro wamaze gusambana, yaravuze ati gituma babwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva badatahura, kandi ivyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko, ngo kumva muzokumva ariko ntimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoroha muvyihweza. Rero niyo mpamvu umuntu w'iki gihe igira ko azi icazi, bamubwira ivyo atarazi, aca yigira ko ahubwo wewe aciye bigusumbya kubimenya, kugupinga gusa. Niyo antikristo bakubwira, uramubwira ivyavuzwe na Yesu agatangura kubikosora mu kwisigura, kugira mu kwisigura kugira kwa kugwanya bimwe Yesu yavuga bitsindwe n'izina rya Antikristo. Ivyavuzwe na Yesu
ntabyo gukosora birimo, birisiguye mu gukurikiza bijya yavuze ko byavuye ku Mana, n'Imana ntiyihenda ivuga ibiri byo. Kwigira inyuma rero ibyo byotuma utandukana n'ubwami bw'ijuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.